ni changement pour les femmes tushobora gukora ndabona harimo abajone benshi bagenzi banje b'abakobwa ivyo namanda babwira anaranzi wewe nuwo twariganye twakuranye mu giniga mcibitoke imabayi nkuko nawe ndabivuga toujours il faut kuba indépendante pana kuba kurengera abandi ariko ukabanza ugakora kugira ngo nawe yuko ari cyo wokora kugira ngo ushikana abandi. Miss Burundi c'est ma fierté et c'est ma vie. Ni kintu namye nifuza kuva kera kandi namye nkunda. Bien sûr, je ndakuraje umwigeme wese guparticipa mu gihe abyiyumvira parce que c'est une occasion, ni kintu kinini cyane umuntu akwiye kugerageza yumva gishoboye. Projet nari na présence yavuga ngo uruhara ntangure kuri projet nari nifise muri Miss Cibitoke yari ivuga ku kintu kijanye par les jeunes. Toujours ce sont abajene bazi imbere yanje kuko abajene nibo kazoza, abajene nizo nguvu z'igihugu ejo bundi aho bukera. Projet yanje muri Miss Burundi ntabwo yahagaze. Hani kaze muri kino kibanza kugira ngo tuganire dufise ingingo imwe rudende tuza kubaganirira ko ndabona ko turi imigwi ishika nk'itatu hari abamenyesha makuru hari bagwiza tunga niko no bavuga abantu mu gisata ca entrepreneuriat mugabo kandi hari nabandi bantu bakora ibindi bitandukanye mu bindi mice y'abakunzi inshuti za bamwe muri twebwe turi muri kino kibanza ko biri kose rero dufishe igikorwa nyezina nko mubona hano inyuma yacu kijanye n'ishirahamwe Ange Beauty Solution. Ange Beauty Solution mutaza kuvuga tuti mbega niki kije gukora iki kizanye iki nakakunguko akarusho Ange Beauty Solution yoba izaniye Barundi canke abanyamahanga abantu muri rusangi abari mu Burundi n'abari mu bihinga itandukanye y'isi kuko muraziki kubu isi yose tuyigendana mu minwe le monde entier dans la main ducishije ku buhinga ngurukana bumenyi. Nitwale Nova Irambona ndi hano nkuza gufasha korosha kino kiyago kugira ngo tugire ku ngingo nziza zishimishije ija gutuma umuntu wese aza kuva ngaha aza kugira ikintu atahanye kijanye na kino gikorwa cy'uno munsi cya Ange Beauty Solution. Uyu naho bavuga ngo mu kirundi bavuga ngo umugabo atari so muvuga mu izina mugambo narabakenyeze basigaye ndashobora gucako ni Ange Charlene igira neza asanzwe ari candidate Miss yarabaye Miss première dauphine muri Miss Cibitoke 2021 nayo muri 2023 araba muri les finalistes ba Miss Burundi. Rero afise ingabirano zitandukanye imwe muri iyo niyo agomba gushira habona uno munsi kugira ngo igire akunguko izaniye abarundi kazi abantu bose muri rusangi. Kuri ruhande hariho Preska nawe nyene aliyegeye cyane bino bikorwa vya Ange Beauty Solution. Muri make rero reka dutangure twerekeza hano kwa Ange ariwe Ange Charlene Igiraneza aratubwira muri ngidonido Ange Beauty Solution niki izanyiki kubera kuno munsi turi ngaha ndabona n'imbere yacu hari ibintu bishajije bisho gutuma dushaza no gusumba atubwire uwumvise Ange Beauty Solution wo kumviki nigiki kije nk'inyishu ku bantu bo mu Burundi no mu mahanga bagomba gukora ibikorwa ama service atandukanye ya Ange Beauty Solution. Reka ndamuhakanye. Ndabahaye mwaramutse amazina nitwagira neza Ange Charlene musanzwe munzi bamwe harimo inshuti harimo abagenzi sanzwe nko Alenova yaraje kubivuga nagenda aca ku matapa mwamwe mugabo sinayishoboje jenyene ibyo bindi bavuga ngo nta muntu numwe kushoboza ikintu atagifashije n'Imana premièrement ca kabiri ugifashwa n'abandi. No munsi ni wo munsi twatwumviriye ko Imana yadufasha birakunda yuko dushaka gushikana iki gikorwa habona ni bimwe mu bikorwa sanzwe nkora aho niyumviriye kugira ico nkoze kugira ngo nkore ku kintu kijanye no kugira
kwitaho urukoba cyane cyane rw'umwigeme canke rw'abakenyezi kuko ni ikintu cyane cyane beaucoup de femmes basufra gose kigoye nagiciyemo ndazi ingene bibabaje ufise po itameze neza vraiment uba uri birajenana et surtout ugacugira ibihere mu maso par exemple ukagira ingorane zijanye n'urukoba n'ikintu kibabaza cyane igituma niyumviriye uyu mugambi wanje nuko ubwa mbere ni ikintu cambayeko ndabashire ku mayange gatoyi ndabashingira intaya kintu cambayeko nuko un jour narigeze ko ndi kumwe n'umugenzi wanje yari umugenzi nubaha cyane hama nari naragize ingorane ku maguru sinzi ibintu byari byambayeko yari umuntu nakunda gose nubaha ico gihe amaze kubara amaguru yanje kuno yabaye byabaye yuko ashobora kugukita parce que ntusa neza tu vois ico kintu cyarampaye force ndavuga ati mais pourquoi ibi bintu kubera iki ndavuga ati ntabwo ari jeje nyene bibaye condition yuko hariho n'abandi basufa kubera iyo ngorane ndavyumvira ko ndavuga ati no nta kundi tireka ngerageze ndagera ni kenshi twahura n'abantu batandukanye ufise po mu maso wagize duheruka baza ati ndakwinginze nyereka ikintu gishobora kumfasha mu maso nshobora kugira umwe wese akubwira bitandukanye akubwira icyo ashaka rero ico gihe nariyumvira ndavuga ati mbega solution yo biyahe niyo kwirirwa ubaza misose mwibarabara wirirwa ubaza umuntu akakubwira inyishu zitandukanye ngira iki camitamo kuvyiga ico gihe naciye afata decision nja kuvyiga mu gihugu ca Tanzania aho naho rongera urupapuro rw'umutsindo kubijanye na skin care production hamwe no kuraba ivy'urukoba ukaraba ikintu produit umuntu ashobora gukoresha bivanye n'urukoba rwiwe byarafashije cyane niho naca mbandanyogera ati nkora uwo mugambi turafise des produits cosmétiques ngaha turafise scrub Ange Coffee Scrub inkuru y'umwana isubira inyuma i Ange beshobora kwibaza aho ryavuye iryo zina ryavuye kuri ni Ange Charlene ni igira neza bonzira igira neza n'izina ry'abavyeyi naho n'abavyeyi Ange Charlene nayo nyene ariko i itangura kuri Ange parce que nito Ange mugabo i itangura kuri Ange ni igira neza donc ni Ange yo ibandanya igira neza benshi ndaje kibazo bahora bakimbaza reka ndacishure hama nariko ndavuga ko yuko dufise coffee scrub turafise amavuta y'abana turafise n'amavuta ajanye na cream ku rukoba cyane cyane ikoresha abadamu turafise na serum ibi nizo produits dusanzwe dufise mu misi yahera mugabo iyi misi narongeye ko izindi produits zishika zitatu aho nace nshiramwo y'abahungu parce que ntabwo twokama misi yose d'ego les femmes devant mugabo il faut que misi yose kwibuka n'abagabo parce que nta kintu kimwe tushobora tutari kumwe bien sûr namwebwe cyane shiramwo ndavuga ati cyane yumvira gukora lotion yoba y'abahungu bien sûr namo murakeneye po nziza se twenyene cyane ndayishiramwo yitwa NG body lotion for men ucishamo na turmeric face wash ni gitegwa gisanzwe gikunzwe cyane gifite akamaro kanini ya kurukoba rero twaje dushamugira ngo nkora isabuni yabyo turakora n'isabuni donc nko mubona ngaha ama produit dufise nayo ama produit ashika 8 ariko sizi gusa tuzokongeramo n'isabuni n'utundi nyene turi imbere n'amarouge à lèvres n'ama poudre bien sûr il faut gukora ibintu bijanye kurukoba ukamukoresha ikintu kimwe ego hama ntabwo ndi jenyene ndashimira Imana ko yamfashije nkabitangura umugambi nkawutangura nkawiyumvira ariko ntabwo ni jenyene ndafise umuntu twatangiye gukorana mu misi heze twaravuganye turiyumvira kuko twotangura gukora c'est un ami yarambaza cyane ati mbega ubikora gute kugira ngo ushobore gushika mu tuntu tumwe kubikora mbwa ati nukwiyumvira n'amajoro menshi utaryama ni misi myinshi nyene ubusa namwe murabizi bamwe musanze mukora utwanyu arantama cyambwa ati ese ushobora gukunda ko dufashanya tugakorana parce que ndakubona yuko twoshobora gukorana ikintu tugakora ikintu kizima n'umugenzi wanje sanzo yitwa John K benshi baramuzi ari mu gihugu ca Australia sinareka kumuvuga ndanamushimiye muri no mwanya bien sûr sinareka kwibagira umutware wanje none gutangurira ko Sandrine Marie bien sûr sinomwibagira arakora ikintu kinini yari mu bintu afasha cyane binini gose kugira ngo shoko mashitse ngahanya uyu nawe akaba ari we yamuserukiye kuko John K ntabwo ari hari yasanzwe mu gihugu ca Australia mwe wamuserukiye niwe two dukora ni projet muri no mwanya bisigura yuko c'est mon partenaire afisemwo bimwe mu byo ndiko ndakora arafisemo uruhara
donc partenariat arafise mu ruhara muri byo kugira ngo ushobore kugira nico nokoze nawe nyene ni John K uniwe yamuserukiye no munsi araza kwivuga ntabwo namumvugira se umwana akuze ego numva ari byo novuga bisigaye ni changement pour les femmes tushobora gukora ndabona harimo abajone benshi bagenzi banje bakobwa byo namanda babwira anaranzi wewe nuwo twariganye twakuranye mu giniga mcibitoke imabayi nkuko nawe ndabivuga toujours il faut kuba indépendante pana kuba kurengera abandi ariko ukabanza ugakora kugira ngo nawe yuko ari cyo wokora kugira ngo ushikana abandi sinakwibagira gushimira Monsieur Bruce yabaye umugenzi wanje cyane yaramfashije bien sûr muri mentalité n'umuntu yambaye hafi mu vyumviro no vuga yuko mu vyumviro nagize mukumviriza cyane gukunda gusoma gukunda kumviriza nabikuye kuriwe merci beaucoup Bruce sinaka kugushimira warakoze no vuga yuko aho ngeze uno munsi urafise mu ruhara merci beaucoup nako ndababwira yuko toujours faut kugwanirira agateka kawe kugwanira ta dignité il faut toujours donner l'espoir et la vie kumva yuko hari cyo marira abandi bien sûr ukabanza ukacimarira wowe nyene ubwawe ntabwo uzogira icyo marira abandi tamaje kucimarira les femmes les filles muhaguruke dukore bien sûr biragoye ni ibintu bigoye cyane twama twavyumvise motivation z'abakenyezi twama twavyumvise les femmes devant faut travailler mais il faut ko tubanza tubibemwo vyukuri twumve yuko biturimwo apana kubivuga ku munwa gusa ego nivyo numva no bashikiriza duhaguke dukore dukunda ibikorwa ntaho byishe imana ihezagira igikorwa cyo maboko yawe bien sûr ko kiba kingana ko simana yagihezagira nivyo nabonye ibisigaye ndabashimiye mwese vuye ku mutima abantu bitavye Jamal mwese mefi merci beaucoup ndabakunda gose spécialement Alenova yarakoze ikintu kinini cyane kuri no mwanya kugira ngo ibyo sho gukogwa numu asanzwe atwara aba journaliste simbesha culturel Alenova ndagushimiye bivuye ku mutima merci du fond du cœur warakoze ikintu kinini kugira ngo iyi ntuze sho gukunda no munsi ntavyo nakwishoboza aba journaliste mwese muri ngaha ama media imani bahumugisha ndabashimiye nanje igihe cyose muzaba munkeneye c'est toujours là kugira ngo nanje nimba ari cyo nofasha nzogikora ndagishoboye bien sûr Jamal nakubara urabizi hama ibisigaye arashaka kwivugira we nyene nko nabibabwiye murakoze cyane imani bahumugisha kandi mumve ko ndabakunda kandi ndafise ku mutima muzombora nico ntafise merci beaucoup ku mazina nitwa Nduwimana Josephine benshi bakunze kunyita Jojo nkabandinga naserukiye witwa John K Jean-Marie Ndayishimiye akaba ari umukinyi w'amareresi ari ku rwego novuga international benshi muzi kuri filme yigeze gukina yitwa Cops Enemy yigeze no kuza hano ugira lancement officiel cyo gihe muri 2018-2019 rero mu misi heze yarashoboye gusora n'indi mafilme nka Fear Women muri janvier 2014 ubu naho yazanye A Boy from Ruigi iyo film yasohotse muri février ubu turayigira promotion rero nkuko yabivuze turaba partenaire na Ange Beauty ego hari byinshi tumufasha rero ndibaza ko ariko yatera intambwe kandi murabona n'amaproduit meza aheruka gusora ashobora gufasha ku rukoba donc ndabashimiye Ange initiative niyo turabashimiye cyane kandi turabifuriza gutera imbere gusumba ibi tubona nibito turazi ko ari ibindi murafise andi ma projet ari byinshi muzotuzanira rero nshimiye umuntu wese ari ngaha principalement Alenova mu organisateur w'ibintu so turabashimiye cyane shaka kubemvita kuzagura aya maproduit n'amaproduit meza cyane ma scrub mushaka gusa neza voilà karibu tumufashe tumugire promotion merci beaucoup Nduwimana Josephine mugabo kandi hari na Ange Charlene igira neza na jewe hano hanini kina gikorwa twagikoze mu buryo bwa Yase live show isanzwe itegura ama evenement rero mwamwumvise ko bavuze ngo John K yo baruye ni nawe aboneka kuri zino produit aboneka ko ariko barafata amasanamu muzume kandi rero kugira ngo ibintu bishike kure rero kandi gufata akanya ko kumviriza namwe dusangira inturire
aho ntiduhabe tubibisambo ngo twisangize kandi twabatumiye kandi murabatumire bacu bo ku mutima anaco gituma dukoresha cya kirundi ciwacu aho tubabwira tuti murasoma mutsindi itako ntimusome musungaraye kuko ntago mwaje kuvumba twabatumiye rero turashaka ikirundi ciwanje nuko nyine cyubatse turashaka yuko mwofata akanya kumufasha akanya kidondora akazina n'agatazirano bishobotse ari umenyesha makuru akavuga ariko imenyesha makuru yaje aserukiye ari uwundi nawe akatubwira kujya tumenyane kuko ngaha tuza haba dukundana gusumba hanyuma tukakenera cyane ibibazo byoza bitumbera cyane kuri zino produit na kino gikorwa ca Ange Charlene igira neza mwumvise ko afise parcours nini kuvuga mu première dauphine muri Miss Cibitoke 2021 asandwa avuka mugabo kandi kuba mu finaliste wa Miss Burundi 2023 akaba afise rero ivyiyumviro ashize ahabona no munsi kumbure guko mugenzanje hari yabivuze bitanguye ari ibi mugabo bisho kuzovyiba bigakura kuko abarundi baramaze ko gato karakura reka rero tuhane akano kanya ko gufata iminota nka 25 yo guhanahana ivyiyumviro n'ijambo natwe dutezanye imbere kuko ngo tukube twese birashoboka murakoze Starboy the Chip le nom c'est Starboy the Chip uva muri Star TV d'abord je vous félicite ko ni igikorwa gikomeye saba abakobwa bose biyumvira gukora amaboko mu mpuzu no muzi turamenyereye yuko iyo umuntu yifuza ikintu kwa raporo na cyane ku mukobwa arafise abagisaba kanaka ariko iyo ubonye umukobwa akuye amaboko mu mpuzu agakora ikintu nk'iki aba ari ikintu gikomeye cyane cyo gituma mvuze ati d'abord je vous félicite zino produit ndazibona hano ariko numva shaka kumenya before zino produits zikorerwa hanyene mu Burundi cyane muraje kuzigura nyene ku masoko kanaka muvuye mu gihugu cy'u Burundi mukaja handi nshaka kumenya d'abord ko zikorerwa hano neza na neza ikibazo cya kabiri turashaka ko muza kutubwira repri kubera ko hari abantu bumvisha ibintu le produit bava bibaza ati birazimvye iyo umuntu yumvise ko bizimvye urazi ku bantu dufise amahera make hari gihe tuca dukita icya gatatu izo produit umuntu azikeneye ushobora kuzikura hehe turabizi ko musanga muri aba tiktokeze mushobora kuzishira kuri TikTok ariko si bose bafise TikTok hama ikibazo cya kane kivuga giti vous avez présenté un projet igihe mwari muri Miss Burundi zijya projet kenshi tumenyereye abigeme na cyane iyo bazi présence iyo birangiye hari gihe bazishira mu ngiro bakazikora mbega ijya projet wa présence ni nyene nimba tari kubera iki itabandanije ikogwa kugira cya kintu wa presenta tubone ko ari siri naco kubera ko uno munsi ushobora ko wakiretse bacha bavuga ati kumbe yashaka kugishira hagaragara iyo atogwa Miss Burundi uno munsi atatowe byagenze uko murakoze ikibazo cya mbere cyavuga ngo izi produits zo bazikorerwa mu Burundi canke tuba tuzikura mu masoko hama tugashira ngaha kuntu nocishura nuko izi produits zikorerwa mu Burundi kuko ntiwofata produit y'uwundi muntu deja birahagumana n'amategeko ugafata produit y'uwundi muntu ukayishira mu macupa yiwawe ugacushira ku etiquette ibyo ni ibintu bihanwa kandi ni bibi cyane bisigura yuko produit zikorerwa ngaha mu Burundi zikorwa na jewe hamwe n'abandi bamwe dusanzwe dukorana zikorerwa ngaha mu Burundi on a des formules dukorerako kuko ntabwo dukora ivyo tutigiye dukoresha des formules zitandukanye kuzitashobora no konona urukoba rw'umuntu bikusigura ko zikorerwa ngaha mu Burundi ego ubwa mbere twari tukiri ku ishure twarabikoreye muri Tanzania gatoyi turazirungika ariko ubunye bisigura ucige nyene ukiri urakora nyene kugira ngo banze ukore ivyo uri sûr ico gihe ntangwa kuzikora ndi Dar es Salaam nari kumwe n'abigisha banje bisigura baragusuiva kugira ngo ushobore gukora ibintu biri uburi sûr baranyigisha neza ndamenya hama barandungika bisigura yuko ubunye produits zikorerwa ngaha mu Burundi kandi babandanya batugirira des suivis zitandukanye ego vous avez fait des expériences ku bantu babayisiga mukabona ati agapoka harimo n'ivyabona bimwe nuko ntabona ko baje hariho n'abamaze kuzikoresha ni produit nziza gose baranazishingira n'intahe
bien sûr nizo nkoresha muraza kumpa imwe rero nanje anti kurabona yuko ntabwo nsa nabi parce que neza kwira amabaye ni sawa nsomere bene ego nkundi uraza kwironka yiwawe kuko cyane ku bahungu ni iyi lotion nziza cyane gose ku bahungu po nziza po naturel ugasa neza ugataga tugatesa bien sûr faut yuko muza mutu les garçons faut yuko muza muri yaranja bien sûr encore muza ura ikibazo ca kabiri bari bambajije yuko ikindi kibazo ni okay les prix na mapri atazimje cyane kuko uno musi nimba na twasohoye iziba ziri kuri ayo mapri ngira mvuge hariho bisigura ntabwo turaba ku muntu umwe hariho nabandi tuvuga ati uyu unye ntiyoshaka kugura dufate par exemple yuko produit kuri 50000 biragoye yuko uriya muntu wahari ashaka kugura iyo prix kuri iyo prix bisigura yuko hariho dukopo duto natwo nyene turahari iyi baby gel iguwa amafaranga 15,000 by'amarundi baby gel na mafuta y'abana akoze muri moringa arimo moringa dusanzwe tuzi kari gitego naco nyene ciza cyane gifise akamaro kanini ya kubana ndetse no kurukoba iyi scrub coffee scrub isanzwe igurwa amafaranga mu minsi yaje yari ku mafaranga 25,000 ariko kuri uno munsi iri ku mafaranga 35,000 kubera yuko tugenda turameliora igurwa amafaranga 35,000 akura ibihere abantu bafite ibihere mu maso kare kumisha ibihere niyo scrub ukoresha ufise ibihere binini ya mu maso byanse gukira byanse kuma iyi scrub niyo ivura ivyo bihere hamuga ukoresha ya mavuta yitwa NG beauty ni body and face cream uyikoresha ni tapo nziza ku muntu ukeneye kugira agapo keza ku bantu bafise ibihere mu maso si détache ni anti-tache donc akamaro kavyo ni byinshi turashobora ntitwobivuga ntitwobiheza iyi nayo iri ku mafaranga 40,000 y'amarundi iyi nyeni ya produit shasha arambwira irafasha gukora détache mu maso abantu bafite ibihe amatashe mu maso ni scrub ikoze muri turmeric ariko isanzwe irimo n'andi ma ingrédients mwamwe atandukanye meza bien sûr kandi ari sûr iyi nayo iri ku mafaranga 35,000 si iyi serum iri ku mafaranga 30,000 ayo mafuta yo mu mutwe ari ku mafaranga 30,000 si iyi turmeric face wash ni sabuni twashitse ku mafaranga 35,000 iyo lotion y'abahungu iri ku mafaranga 30,000 ariko harahari intonto zazo amapriyazi tuzoza turabishirako bien sûr twegereye hariho ntoyi y'iyi scrub irahari ntoyi ya cream irahari hakaba hariho na sabuni nta ntoyi dufise ariko na ntoyi y'abahungu irahari ego hariho ntonto kugira ngo umuntu wese ashikirwa abakeneye gusa neza gusa saba afise amahera twese turayafise ariko gusa neza navyo nyene ni vyiza birafasha ego ahantu tuzisanga ni avenue ziri mu nagerageza kujishira ahantu hatandukanye kugira ngo uva muri ville canke uva mu Carama ntibimugore hariho shop iri mu Carama hari ku mayira abiri harahari aho twaziteretse naho nyene washaka kugenda mugabo premier murabanzi kanca ko parce que ni vyiza yuko uronka ikintu wamaze kuronka conseil yacu urambaza mu gihe biba bikenewe ubikunze ubundi vyikora nivyo nyene twavuze urashobora kuyikoresha mugabo vyiza unciye kukambaza ni vyiza nkaguha ikintu kiba imba ndi sûr ni kajya mu Carama kuri hariho ku mayira abiri irahari avenue de l'Amitié zirahari ndetse no muri Excellence House nazo nyene zirahari ego kuncha ko ni numero yanje ya telefone bien sûr kuri aya ma produit iriko ariko kandi ayisubiremo 60 66 20 77 niyo numero yanje nkoresha urancha ko produit kayironka saneza kandi wongera ube sûr yawe nyine kibazo kindi mwambajije wambajije ngo projet ku bintu bijanye na Miss Burundi c'est ma fierté et c'est ma vie ni kintu namye nifuza kuva kera kandi namye nkunda bien sûr je n'encourage umwigeme wese guparticiper mu gihe abyiyumvira parce que c'est une occasion ni kintu kinini cyane umuntu akwiye kugerageza yumva gishoboye projet nayo na présence yavuga ngo uruhara ntangure kuri projet nani mfise muri Miss Cibitoke yari ivuga ku kintu kijanye par les jeunes toujours ce sont abajeunes bazi imbere yanje kuko abajeunes nibo kazoza abajeunes nizo nguvu z'igihugu ejo bundi aho bukera projet yanje muri Miss Burundi ntabwo yahagaze sinovuga ko yahagaze ko nishobora guhagarara parce que ntabwo ukora ikintu kubera yuko
donc parce que t'as pas réussi ntibisigura yuko utabandanya umugambi washize imbere umugambi wanje urabandanya bien sûr muri bino dukora turakoresha des jeunes turakoresha abakora ibi nibi abo bose nakazi tuko turatanga bisigura birafasha cyane kuko dukeneye yuko niyamara gukora ibi azobandanya nawe nyene amafaranga azoronka azokoresha bwa bwenge nawe nyene atoremo ciwiwe akore bisigura ntabwo bidukwiye kuza dukora akazi ku muntu dukorera umuntu kubera yuko ngo uzokwama umukora misi yose ikintu no hanura abajone n'ababonyumva bose canke abari ngaha ndababwira yuko nimba uri kurakora ukorera umuntu ukora kugirira nk'umutahe ejo ukore gwawe faut toujours avoir un projet kaba gato y'umugabo karagukiza niyo slogan yaje murabizi mvuga yuko gato karakura kandi karakura kakagera kure muri le projet irabandanye sinayihagaritse bien sûr ndafise n'abajone benshi dukorana association nari sanzo na fise ni nkayina munjandirimwo na Gladys ego muri no misi twameze nk'abatagira mugabo ntibisigura ko twahagaze c'est toujours turabandanya dukora kuko muri no misi tutegeza gusubira gukora turakora kandi dutegeza kuzobandanya dukora bisigura ko le projet ntabwo yahagaze nzoyibandanya kandi gushika mfuye merci ibibazo byinshi bisa kuba jeune ku kintu kijanye na izintu ze dukoresha ibinye nga mu Burundi ntabihari ahantu tubikura ni Dar es Salaam kandi bihada Salaam birahari mu isoko ya Kariyako ziriho donc urashobora kugira nimba ari ufise ico kibazo aranyegera nta ngorane nzokimufasha nta kibazo na kimwe kuzironka byaranyorohera nanje bisuga ko ntofasha ntoreka gufasha uwundi ku kintu kijanye naco cuko ati nibangahe tumaze gufasha sinkunda kuvuga ikintu mba nakoze shigikira umuntu oya ndakunda yuko wenye nazovyivugira igihe kimwe sinkunda yuko novuga ati kuboko kwanje kw'iburyo gutanze sinkunda yuko ari ukubamfu ko vuga ariko ivyo maze gukora Imana yo mwijuru izobishimira ndazi kari byinshi kandi birahari kandi cyane ni benshi maze gufasha ariko bonyene baze bavyivugire ntarinze kubivuga hama kindi kibazo mwarimu abajije ku kintu kijanye na brand ambassador yo wizi produits zacu canke yishirahamwe ryacu nivyo ni ibintu ugenda étape par étape turacari hasi twakoresheje amafaranga atari make muri bino bintu ni gikorwa kitorosha kuko ni ikintu gisaba uburyo bwinshi si ikintu tuvuga ngo uratangura koze urarihishura kugira uvyige uragira iki ni ibintu byasabye uburyo bwinshi rero bisigura kubikora byo gushika kuri brand ambassador kugira ngo ashobore gushika tuzohashika kuko projet iragutse cyane kandi ibyo tuzoshika ko bisumba ibinyi kuzoshika bicikire naba bari ruguru canke mu micungararo y'igihugu biramaze no gushika Dar es Salaam produit barazikunda gose ndarungi ndafise de commande ndonka zaho ndungika aya mavuta bayakunda ari benshi cyane kushika mu ntara hagati y'ivyanyu nakubwira yuko ari udukopo duto ku buryo umuntu ashobora kugura produit ya 50000 ashobora kuyigura ku mahera make ntoyi quantité ntoyi ego nivyo murakoze reka dufate umugwi kuko ntabwo ari iryo ngo no musi ngo dusohoye no ziramaze gukora cyane ku bantu benshi tumaze gukora gusohora n'amapoto cyane Tanzania zarakunzwe gose ndoke bisigura yuko abashaka kuzirangura ni benshi gose ariko muri no mwanya ikintu cyo kuranguza ntaco ndabasure naco reka manze ndazisohore manze bihere neza ntekane hama kuziranguza nzobiranguza tuzafise amabotike atandukanye tuzoba duzishiramwo tuzogenda uyitore nimba uri kuru uzogenda hari uyitore ntangorana bakeneye kurangura muri no mwanya babe baranyihanganiye vraiment ariko igihe kimwe tuzoranguza nta kibazo na kimwe exactement navuze mu Carama ku mayira abiri ni kukabare kitwa 2020 hariho de boutique zihari hari shop bacacana abantu baraba mestatu canke ibikorwa vyanje hariho shop isanzwe ikora ibintu vy'inzara n'ibintu vy'impuzu donc ahantu shira ibintu washaka kubizisangaho Excellence House ni muri 172 etage ya mbere hama Avenue de l'Amitié ni musi ya ABC hariho salo ihari hose twagiye turazishiraho kugira ngo tworohereze abantu mu micungara itandukanye kandi n'ahandi hose zizogenda zihaza kugira ngo tuborohereze sinzire ko amasezerano John K okay John K